nagira imbere yo kwishura manze mvuge nti umwihwezo ngira uyu munsi ndawufatira kunuze kuri vyonzi muri kahise ko ngeza kwiyumvira ariko kandi nkafatira no kuko n'igice nashoboye gukurikirana ikoraniro ry'inama nshingamateka bariko biga kuri iryo tegeko. Itegeko nyategeko ntaryo mfise ntaryo ndasoma, bisigura ko rero ejo canke hirya y'ejo kumbura umwihwezo ushobora guhinduka. Jewe vy'ukuri ni itegeko mu bisanzwe ko igihugu gishobora kugira abantu bita abareserviste, abantu igihugu gishobora kwikora ko mu gihe bikenewe cyane cyane mu ntambara, ariko cyane n'igihe kibakeneye mu bijanye n'iterambere, kumbure nk'ibi bijanye n'igihe hariko haragera nko gutera nk'ibiti ku mitumba, bakavuga bati umuntu wese yaciye mu gisoda canke yagize information aha, kuko muri ico gihe batanga amategeko atomoye biroroshe, sico kimwe naho kuja kubwira kwinginga umunyagihugu mubwira ibi nibi niba hani n'amategeko. Ariko rero ndavye igihe riziyemwo n'amajambo make numvise barivuga ko abariko bararyiga, igihe riziyemwo lo context, imbere yaho, imbere yuko riza hariho ibintu vy'uko bamwe mu mbonerakure bariko baravuga ngo bariko baracungera umutekano, abandi bariko barigishwa igisoda, abandi bariko barakorera n'aba abanyagihugu. Hagaca haza rero muri iki gihe abantu bagifise novuga iyo traumatisme muri bo, nukuvuga ntibatekanye mu mitima. Umuntu wese arikeka ko imigwi y'abantu biyita abasoda canke biyita abapolisi bashobora kumukorera ikibi kandi akaba yabibonye. Muri iki gihe rero iri tegeko jewe sindariha ikibanza c'iteka, nukuvuga ko simbona akamaro rije gukora muri iki gihe, ahubwo numva umengo rije kongereza gutera ubwoba abari basanzwe babufise, bice byongera bihe impigi abari basanzwe bariko barakorera nabi abanyagihugu, cane cane iyo migwi y'insoresore, bamwe bari mu mbonerakure, abandi bari mu bahoze ku rugamba. Bigaragara rero ko umuntu ayihweje ntarasoma neza ibyanditse byose, ariko nkurikije ingene mu nsiguro mu nama nshingamateka wabona ko umushikiranganje adidinganya, bikagaragara yuko nawe nyene atazi neza akanyegeje inyuma, nawe nyene kumbure namba kazi naho bamubwiye bati genda ubisigura uko nyene nta bindi. Biraboneka yuko hari ikintu kinyegeje, nico naco nikeka nuko byabikogwa ya migwi y'imbonerakure zimwe zimwe, ya migwi y'abahoze ku rugamba bamwe, ya migwi y'abantu bigira bandabizi mu mugambwe CNDD-FDD bamwe, ivyo bahora bakora binyegeje. Mu bisanzwe igihugu kije kubishira ku mugaragaro, kije kuvyemeza, bikogwe nk'uko umengo birekuriwe n'amategeko. Akarorero n'ivyo bijanye no kwigisha inyigisho za gisirikare, bariko barazigishwa mu makomine ahana hariya, mwumvise mu za Kirundo ingene bigenda. Ubu hari heze mu Karusi, muri Karusi niho hariko haraba ibintu nk'ivyo. Ubu rero nibabigira ntawe uzovuza urwama, bazovuga ati none ga yemwe itegeko ntirivyemera, itegeko riravyemera. Aho niho numva haragahaze, kandi numva gahaze ari kanini. Mwikozo wa mbere wihuta nuko by'ukuri iri tegeko riteye amakenga, aho kuzana inyishu mbona ko rigiye kuzana ibibazo. Bamwe bahora bakora ibintu bigisha inyigisho za gisirikare bisa no kwiyiba, ubu bagiye kubikora ku mugaragaro. Babandi bahora batumwa guhagarika uyu canke uriya, kumva ngo nimbonerakure ngo zamutwaye ku ikomine, ejo bazobikora bavuga ati ni twebwe tujejwe umutekano, turazwi n'amategeko y'igihugu. Ikibazo kiringa uyu munsi ntiyari itariki, uravye imitima y'abarundi ngene
ingene abarundi bamerewe mu mitima ku bijanye n'umutekano si cyo gihe cyo kuzana ico gisoco no kwita igisoda parallele. Ikindi novuga nuko bigaragara ko umengo iyo leta sinzi ngene yiyita nimba ari inkozi nimba ari nde, umengo novuga ko itagifise ukwizera cyane abasoda bariho uyu munsi. Abasoda bariho uyu munsi kumbure barababonamwo ibibazo baza barabaza. Ngira murabona nko mu 2015 ko igisoda cyari cameze nk'ikihagarara ko mu gihe c'imyiyerekano, igihe abantu bariko baravuga ati ibwirizwa nshingiro ntiriho nyango, warabonye ko abasoda bari bameze nk'abahagarara neza, baranka guhohotera abanyagihugu, bagiye kubijanwamwo mu nyuma. Ubu rero bigaragara yuko muri leta hashobora kuba harimo ubwoba, hari ikintu bari bikeka, bashobora kuba bikeka. Ejo bundi narumvise muzabubanza hariko haraba imyimenyerezo y'abapolisi, bamwe bita muri brigade antiemere, bamwe bambaye ivyatsi, bambaye nk'abanyagihugu bagenda baravuga ngo oya ntituvyemera, oya ntituvyemera, abandi nabo bumva baca bahagarara bagomba kubagwanya. Zerekana ko barikeka ko ejo hashobora kuba imigumuko kubera izi ngingo bariko barafata. Izi ngingo bariko barafata urabona ko ari ingingo zihohotera abanyagihugu. Barikeka rero ko hashobora kuba ikintu abantu bashobora kugira bakanka, banse ugasanga ca gisoda kirashigikiye abantu, batagira ati tuzoca twikora ku gisoda kindi cy'iruhande. Akantu nibaza ko ndibuvuge ngo akajede mugani wabo, akajede kara nkuko wumva intumbero yabyo nukuvuga ni babandi bahora batwara ico gisoda nyene tutari tuzi, nibo bazoba bagitwara. Kizotwarirwa handi mu bisanzwe nikizotwarirwa mu gisoda ca leta, ugiye kubiraba uko umuntu yobibona. Ni kibazo kigoye, nta ubona neza iyo bariko baraje, ariko nkuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Ikuriyo yaguma avuga ati twebwe nihagiri ikiba ntituzokwemera ibi n'ibi, tuzoca dufata abo bantu bose bizi gisoda duce twigira mu kibira duhurireyo. Mu bisanzwe umengo barikeka ko iki gisoda c'ubu gishobora kugira ivyo novuga kibononeye, bace bikora kuri ico. Si ibyo bazanye rero kugira ngo bifashanye, nico bazanye kugira ngo bitegekanye igihe ico kindi co bahemukira.